Je ndamushimiye Natasha vraiment yubahwe. Burya ari abandi artiste mu mugira moye ashara abandi bantu mu muzofira mu ibarabara ndake. Mutavyanse vugisha ukuri. Yanje biranse. Kandi abantu nkaba Natasha umuntu uzi ko kuruta ubuzima kuruta amahera kuruta iki. Ushira beef hama mugeze. Cyangwa imikishe bugufi kuri iwe urabe ko urohana n'ubugari. Je mamura abantu bagira urazi nk'abantu bagira beef na Natasha. Wow, tayo umwanya nk'isira. Ubu Natasha rero uramufana. Cyane ko yagwaye kaya kanone. Oya vraiment naragiye hajya ndajya petit déj hajya. Umwakayi ko kwa Natasha. Ujya mu sister ntafise life yino shaka twese twokwicisha bugufi. Tukamubwira umva sister twese no kuri kwimana wowe ebana raba ico uterera nimba ari ndafise video ngira nkore nterera nyene na make kuko mutara turuta life yo manega. Sha tumwigenze yo buhoro ujya mu sister vraiment. Genda mwemera. Sha genda mwemera vraiment. Kandi abashaka kubimpora muri menya ni genda mwemera simwebwe mu mwemera genda mwemera Natasha kandi yubahwe. Oya je sishobora ivyo vyakapira man. Oya imugere kuri YouTube wandike minoti mpana wake ndagwanga n'igihumbi nga yimpa patie 1000 hapo basi mimi Chenda yatanga mugabo haririmbye imbere ndagwa demi mwabonye nibanza kuyerekana kugira abone ko nayatanze sina ushaka kuyerekana demi kugira aririmbe kubera kandi sinari kuyamwa ko ntamukunda demi yaonda harimo ubugari mu bwa sasa akira niko ndagukunda twendereye harimo ubugari bwa 5 n'inyama ya 1500 donc irashyura saa sita ndayironse. Merci beaucoup ndashobora kuririmba. Oyo we know how we do. Amazina yanje ni Star Boy. Murazi kunda bakunda cyane amahoro Imana abane namwe muherereye mu mihingo itandukanye gake na maramutse bivanye naho muherereye. Murazi kunda bakunda cyane ni Star Boy Mr Recorder Ekanje de la Capitale Mr Meat King of Loving Town n'ibindi byinshi Mr Ububeshi. Turi kumwe na Alvin Smith la vache original l'homme qui traverse la mer sans bateau n'ibindi byinshi mwamumenye ku ndirimbo zitandukanye hahiye tubaze ko hahiye bimeze fresh. Turi kumwe no mu brother reka mu bwa Star TV abaramutse hama ibindi tuza kuyaga nibaza ko mfise ibibazo byinshi za kumubaza ndetse harimo na bimwe mwantumye kera ariko nifuza gushikubashikiriza uno munsi kugira agire icyo bivuze ko papa umeze neza po urakomeye so kandi je sindi so man ivuga niga gute niga umeze fresh po uraho papa ivyo ma papa nibiki man ukwita umuntu mu papa bivana n'agaciro ton père arrête man finita braza pana papa je ton père poto ukazubona uruntu rwamagaye papa uruntu rw'ivyano uruntu rw'ibishatsi uri kwamagara je papa umva dumu braza muto mumagara braza pana vya papa nga biramaze gushika undi mutipe nkaka kubwira ati je t'aime kenshi nabikubwiye zifatamo gute bisanzwe kubera byamaze kunshikira ndabwira umu brother ati je t'aime ngo man ngo je ngo sindi umukobwa none umuntu kuba umukunda si bisanzwe yewe ndagukunda ndakunda ivyo ukora ndakunda nkawo ivyo bishatsi vyawe ushobora kuvuga je ndagukunda vraiment ivyo bishatsi vyawe cyane ndakunda ibiganiro vyawe c'est comme ça papa turamukiza abakunzi ba Star TV kugira dutanga papa ngaha nivyo brother turamukiza abakunzi ba Star TV brother turamukiza abakunzi ba Star TV hama ikiganiro kandi abantu siga vyaraje abantu bose ngo papa hari iso abarimo ugasanga n'umuntu akuruta ngo papa n'umuntu uruta iyo umuntu mwubaha urashobora kumwita papa uramwita brother canke sister ni nawe nuri papa w'umwana Arvin none je niso uri papa w'umwana uranduta imyaka ibyanwa ibishatsi ngo papa poa ni sawa manze ni sawa safi umeze iyo umuntu akwise papa nuko abakuba nuko umuntu ashobora kwita brother papa uzamagara abandi je apana vya papa nga papa w'umwana basikana salamu okay papa kanaka mbwa apana papa w'umwana kanaka salamu père maniga je suis pas ton père poto okay indirimbo hahiye indirimbo novuga yuko ikavugisha abantu benshi ndetse yaronse n'ama views menshi kurusha indirimbo Alvin Smith amaze gusohora ijya hebanga yakoresheje ni Imana yonyine gusa none ariko Imana ivuga ati ifasha uwifashije ubwo buryo wifashije mwabwifashijemo gute je narifashe jewe
icyo nifashije ni ugukora iyo video niyo audio hama vya YouTube vy'ama views no kuba yarabaye hit ivyo ni imana ivyo nta buhinga je ndabifisemo nta buhinga ubifisemo ariko bavuga ati imana ifashe uwifashije niyo mpamvu nakubwiye je narifashije audio ndifasha no gukora video urumva rero ivy'ama views ni imana cyo ibimfasha no kugira indirimbo ibe hit ni imana yabifashije ko je narifashije mu bindi indirimbo navuga yuko ira trendinga aho uca hose haba mu kabare haba mu boîte doni urumva yuko indirimbo imeze fresh boîte doni boîte de nuit ni boîte de nuit niende de nuit okay oya je numvise boîte de nuit like asha uko biri kose indirimbo iza gufata ikibanza ca kabiri muri top 10 kuri BTV mutama hariya nabonye asoko kumenga arashavu oya shavuzwa ni iki kuri Arvin none shavuzwa ni yego urashobora kugira agashavu nyene kubera nyene wari ufise nyene wari sûr et certain yuko ari uza gutwara mugabo mani haburana babiri agasindumu icyatuma indirimbo yawe hahiye uyishira imbere y'izindi zose harimo Maro harimo Pakuchena harimo n'izindi ndirimbo zitandukanye icyatuma ubona yuko indirimbo yawe uyishira imbere ya zose n'igiki papa Prada kubera irenze kandi ivyo vya papa mani ndabihebe ivyo biboro vyawe man okay kuri indirimbo yanje irenze niyo mpamvu kubera irenze ariko inyuma yahajya novuga yuko indirimbo yawe yaratuwe muri jiri irabe ya mbere muri jiri ariko ku rubuga rwa Facebook ntiyashoboye kuba ya mbere wabuze iki ukabwiye aba ya mbere naho nyine muri jiri ya mbere natashandutiye mu message ama message none wabuze iki tanga kanoti kugira babagutoye nta mano nafise yo gutanga ariko kuri no ncuro indirimbo yawe yabaye ya kabiri kuri BTV muri top 10 ariko yabaye ya mbere ku kanoti kubera kanoti kace gahindukira iwawe je ndamushimiye Natasha vraiment yubahwe ujya ari abandi artiste mu mugira moye ashara abandi bantu mu muzofira mu ibarara ndage mutavyanse vugisha ukuri yanje biranse kandi abantu nkaba Natasha umuntu uzi ko kuruta ubuzima kuruta amahera kuruta iki ushira beef hama mugeze cyangwa imikishe bugufi kuri we urabe ko rohana n'ubugari je mamura abantu bagira urazi nk'abantu bagira beef na Natasha wawe tayi umwanya nk'isiri ubu Natasha rero uramufana cyane ko yaragwaye kaya kanone oya vraiment naragiye hajya ndagiye petit déj hajya umwakayi ko kwa Natasha mu sister ntafise life yino ushaka twese twokwicisha bugufi tukamubwira umva sister twese no kuri kwimana wowe ebana raba ico uterera nimba ari ndafise video ngira nkore nterera nyene na make kuko mutara turuta life yo manega sha tumwigenze yo buhoro ujya mu sister vraiment je ndamwemera sha je ndamwemera vraiment kandi abashaka kubimpora muri menya ni je ndamwemera simwebwe mu mwemera je ndamwemera Natasha kandi yubahwe ndeswe niyo sambale mutabugira nagiye gusanga Natasha n'amaklipe yiwe abazimbye cyane mutaje iklipe yaje nadabuje nakoresheje umwe Emilio quelque chose niyo clip yanje ya mbere je nakoresheje amarazi amenshi sinokubesha mugabo ayo Emilio quelque chose ni menshi mugabo nagiye gusaba kumenya Natasha wakura clip za 15 millions kasema what the fuck baya guhaye ko nka clip nka zini yesuwe donc urumva Natasha afite ibintu byinshi cyane twomubahako manega yubahwe nta n'ibindi novuga ujyo munsi ngo Alvin Simfa avuga ati jewe no munsi ko bantumiye kwa Natasha numa ngenda busubiye kugira mbe honyo yagacaye wapi kabisa niwe yambwiye kwera uzoze dusangira agapti deje kandi arifuza kwicarana nawe na cyane cyane ko twabonye ko wagiye no kumushigikira kuri ujya munsi mukuru wiwe hari anye kuri Hotel Club de Lac Tanganyika jewe ndamwubaha muta mwambaye biruje muri kumwe na madame turamufana okay kandi umva mwebwe ndaza abantu gacatangura kuvuga ngo kubera why not umva muri imenya je muri imenya ivyo muvuga byose muri management fou man ndamufana c'est tout none ko atanu maza kushira ku imbugita muri imenya uko biri kose umuntu ubona yuko ashoboye uravuga uko ashoboye cyangwa umufana ukabivuga uko vyumva umuntu akurenza abakurenze mwubahe bamwubahe vraiment Natasha aho uri hose wubahwe ariko nuvuga yuko sinoguca intege bisigura yuko top 10 yo ku kwezi kuza nibaze yuko uzo wasuye ikindi gikorwa gishasha brad tuzitege kandi felicitation usigaye usora utusonge turyoshe man usigaye ubizi usigaye urenze okay kera sinari ndabizi wari ubizi mugabo indirimbo waririmba nizaje mu bantu baziririmbe nkuko baziririmba no munsi okay umuntu arahinduka none wewe ko kera wowe watanguye journalisme uri nk'umubonobono mengo uvuye ruguru ntiwahindura n'ibirato uburabo usigaye usa neza usigaye wambara argent usigaye ufise amadredi ya bien usigaye wambaye isa man kera urizi
reka gukabwira amasoni twese kiya twese tuafisiyo tugenda twavuye tuvuga ati never okay give wewe up. waje uri umubono turabizi twese wari umubono non sérieusement reka jina nikiganiro jina yego umuntu yagitangura kariyeri yiwe mu gihe umuntu atanguye kariyeri yiwe ntabasa naho abariko ugenda uwevura bano ari bye nagiye cyaruko rero nimba ubusore turimo turyoshe kira nari umubono kera sinagufana ubu ndagufana komera naje kira sinagufana kuba ari umubono ubu ndagufana uko biri kose ugiye kuri IG ya Alvin Smith ntushobora kubona challenge y'umuhungu usanga ko ma challenge y'abigeme kubera n'abakobwa cyane none abahungu ntibagira ama challenge baragira mugabo jewe abakobwa nibo donc yo je abakobwa baragira ku bwinshi kandi je kuri konti yanjye post icyo shaka none konti si yanje ni postinga n'abasore kugira abone kuri kuraba postinga kuri story mbega urazi ujya dumba ego waramupostinze ariho yarigeze gukora challenge ya Bruce Melody aranka kuyipostinga arashavura urazi umuntu agukoreye challenge agafata umwanya wiwe agakorera challenge akayikurungikira kugira ushore no kumuposta nawe ne kugira ashore gutera imbere hama no mupostinga urazi ko ashobora gushavura ya turaba post none je ndaba post bo ntavyo rubona navyo murambona kuri aba postinze dabujya aba posting IG kandi ikindi naco none si shwa yanje niba posting rega wagusapoting ni beef unushira ku inkumi gusa ni beef yasi beef gusa pana yagushira ku inkumi shira ku inkumi gendo nyitwarire of course mstu kumwe na Ravash original tugendere kumushigikira indirimbo novuga ariko tubandanije tuyiraba ushobora kuyiraba meant for ugoshora wowe ngakora cyane iki na postinze ahubwo wanapostinze kuri stars bono washana posting mungidi kuri IG jewe Shaurarida dakesi nenda kubazi bajya bose wavuze mu ndirimbo Simplice ndamuzi bajya basaido bande nta challenge bigeze bakora bajya n'aba boss bajya n'aba ma challenge bajya jewe ya bajya ndabemera yo aba boss muga bajya nabo bakunda hit ndabazi bashaka nyine bagaragaza none barazwi deja muto urabuba cyane gose ariko muri bajya umuntu tuzi tuguma dori ujya ni ugene ukunda kumuvuga wenyine mu boss wawe wenyine yani nka vyo wanje kabisa ujya yatangwe kumfasha je kuva kera cyane kuno musiko turavugana Alvin kenshi ukuntu tukunda kubibona madame Nina yamaze kugenda kenshi tuca tubona uhindura aho wari usanzwe utuye ukaja kuba hanze kubera isa kubera amahera none ahari ni habari menshi agiye acaba make none madame aje mpangiza ibiyumba amajana 6 ushaka agiye mpangiza kandi ibiyumba amajana 6 ndije nyene ndasara mu butere ndafise umuryango muto urabizi ubusiga ba muri chambrette aho muri chambrette chambrette ya 250,000 kandi bien ndaryohewe ndijenye none washaka umuntu umwe aje kuba mu nzu ya 3 chambre none nk'umuntu aje kukuraba nk'umwigema cyashikiraho wa direct kubera ikaza kunda we mwigeme kandi ufise umugore aza n'abahora baza kukuramutsa indi tuhurira abandi bakongiye aza kungamu ashobora bisigwa ko atamwigema araza mu gitanda ngaha ni ntiri natu nibibaho ugende mariye rastaman ndabizi bro okay donc nimba abakobwa duhurira hiyo tugasangira hiyo apana ngamuzo azangakora byose mu bikora hari gukora ibikire ivyo mukora byose gusangira yego hiyo apana ngaho munzu gusangira n'utundi tubura gusa mu baririmbyi dufise mu gace cy'u Burundi Alvin mu baririmbyi bimuka cyane mu kwezi bashobora ngo kwimuka nka gatatu ndafise amahera yo kwimuka ari umukomisiyoneri yambwiye ndako ndamubwira ndonderera inzu ambwira ati Alvin yimuka nka gatatu mu kwezi yo none nguraniriye amarasa yiwanje gamona aha n'umugore agaruse cyane yimuka mu nzu nini agiye cyane yimuka mu nzu ntoya okay agiye acayimukira mu nzu ntoya agarutse akija mu nzu nini yakugira biyagure no kubera umugore wanje amaze kuza urumva abashisi famille n'umuntu avaye hanze kwa bashaka kuza guturamusa kandi urumva nzoba ndi marié kandi ndi marié kwa muganga nta n'umuntu wo mu famille umubwira ngo azikunda musa umva ndakubwira je kanze kuramusa ngo umugore wanje aje muzoza kuko yo umugore wanje azobaye ngiye kuri IG andika Alvin Smith uraza kumubona kuri IG yari aka video yashize ko avuga ati abantu iyo ukundanye n'umuntu mukimeze fresh bavuga ati bana ngo urukundo rumeze bien ngo ariko muhebanye ngo yacatangura kugupora ntavyo urabona n'abahungu n'abakobwa niko bameze ari umukobwa ushobora kufisa umugabo mugakundana ukampresenta abandi bakobwa bagenzi bawe muhebanye hewe bose akaja kuri wa mugabo hewe ibiki nibiki kanitaye madame allo ndiko ndakora iganiro gato nshanda kuvugisha turamukirize no wumvise d'accord bisous turamukije
ibintu by'abana je sinda ivyo ni vya kera mani ngo umugore wawe ngo umushireko ngo alo cyenda kuze muta ariko kera tutibukanye ko wari ukora interview madame yagutere sinari bwabe mariye muta ubundi umugabo muzima isura tahura ashobora kudifensa yuko je nazo tutari kumwe ntituri muri même niveau. Ikibazo gihera ariko abantu badukurikirana canke bakurikirana mwebwe urukundo rwanyu barifuza kubona ikibondo entre yawe we na Nile tuzokibona ushaka kungura Pampex genzo yigura vraiment kandi ndavyemeje urayampa hakiri karere ya kandi narabona umubebe tekereza sha ndamushaka ariyo nabandi bantu bosha bakakosha ngo urongora tuzogufasha ni warongora ugasanga ugiye gufyatura amatafari ugiye kugira iki subiye ku buterere kera nibo bakosha mutawere ivyo wiko bambwiye ngo vyo gutwazanya amada ndafise abana ile reste reka duturiye turondere ubuzima hama tuvyare none muri twe mu vyara umubebe umwe abahoze twebwe nta numwe afise 30 ans muta donc tous turacari ariko bavuga ati itunga rya mbere n'abana bamufise muta ndafise abana arafise abana iryo tunga ntiturifise none ni itunga ryawe canke iyi televiziyo canke ni witaba imana bizosigarana nifo mugira umwana ndafise abana banje ivyo mwaguranye na Nile nawe ivyo twaguranye na Nile none bisigura iki ndafise abana none nimba tubicanze bisigura yuko n'abana biwanyu bazisosha none nakubiye ko tazovyara none abarundi je barantangaza mwe mirukira amada gusa urumva nta n'ibiti bintu muyumvira ataramada nta no kwiyumvira basi muzogira entreprise muyite ya ntuzenya la vache cyangwa famille Alvin uri kwiyumvira amada gusa amada comme si wowe uzofasha kurera umwana uzofasha kurera umwana okay uko biri kose je nakwemere Pampers nayo nkene nashaka yego uno si kumwe na la vache ubona yambaye agapira kanditse ko Amstel beer bimeze gute na cyane cyane tumenyereye yuko umuntu abaririmbye na cyane cyane ashobora kwambara ikintu atakanoti yabonye bimeze gute rero reka tumenye byinshi icyo mumenya nuko ubusigaye no brand ambassador wo muri Amstel kandi Amstel yazanye iyindi ntuzenya izi nizo baduhaye ndafise ni chapeau umutipa asigaye afise akanoti asigaye aronka amasoko menshi Nile yamuhaye amachensi kabisa ubu bakundaniye na Nile na indirimbo ni hit amadiri ni menshi amafresheri ni menshi batumira nuko muja kunywa amabishu mashasha sinzi ko aho muherereye ko amaze kubashikira muzobona yuko harahindutse iyi ntuzenya yayo iyi etikete yayo gusa mugabo gu n'akanoveya nikajya nyene rero urumva je undi mu brand ambassador c'est pour ça wabonye nambaye urakazi ivyo vyo gukara ivyo nibi wawe jingana none abantu benshi bariko barondera amadiri b'abaririmbyi batararonka mugabo warayironka urakaze bro utiyemera urakazi tuyambaze ndi presence akazi kanje d'abord siga no brand ambassador wa Amstel rero mwese turabatumye kuza guhonja no kumva kanovera kantu ze yanshasha iba nuzenya produit shasha sauce Amstel muga nta bintu birebire cyane vyahindutse atari akaboro niko muzobona yuko kahindutse mugabo guni ijya nyene nakanda kanovera nikajya nyene mugabo hari utuntu tutubiga twongerekanyemo rero mwese rero ifo ko mubimenya ko sigende mu ambassadeur brand ambassador wa Amstel merci beaucoup c'est pour ça on nambaye iyi t-shirt iraramu uremera ukayiraramwe kugira nyene ukore promotion nyene ikwiye akazi ni nkuko wewe wavuye ari yamucendagira ugushanga muri Asiatique kubera ukora akazi kawe okay reka rero tumushigikire Alvin ko abivuze bo ku bantu ariko baradukurikirana umaze kubereka ikinyobwa bagufasha iki nk'abafani ba nico mumfasha nuko ahubwo washamuza murakinywa cyane gose kugira ngo setu muri Bralud yabona yuko ndiko ndakora akazi ariko mu gihe baguhaye akinywe cyane muzokinywe setu ndazi ko abantu benshi bakunda setu abakobwa bagufi bakunda tubeshu ari abakunda bimbiri na Amstel ndende aussi muze murafata amafoto cyangwa ama video hama muce mutaginga Amstel Burundi naje namushaka mukantaginga ntaco hama naje cyo cangira yego okay bisigura yuko abantu bakoresha za IG muca muvyumva buri kintu cyose mutaginge Amstel Burundi canke Alvin Smith kugira ashobore gushikana hariya anye na cyane cyane kugira dushigikire muri rimvyi wacu no musaronse muri Amstel akazi eje ashobora kuronka ahandi hantu kugira tubandanye tubashigikire okay and aussi ndi mu brand ambassador wa Tuguma Dori ama t-shirt yose mu muzi ya Tuguma Dori sinzi ko mu ama t-shirt nambara njye nari nambaye ejo kwa Natasha zijya zose muri boutique ya Lexus House hariho na Burundian King and Queen sinzi ko murabona tuzambaye je na madami na t-shirt menshi cyane naziga t-shirt zanje za Muhammad zose zirahari ni muri Lexus ijya ni company ya Tuguma Dori and ni je ndi mu brand ambassador aussi
Ati ni kenshi ariko na cyane ko baririmbye mwarigeze kuba muvuga ati amasosiyete nariko arabafata mu mugongo uno musi ariko urabona ko biko birahindura isura papa yego brother sinzi papa wawe yego turabishima cyane yantu ariko hariho menshi usanga isoko atazironka bakavuga ati babandi nyene no baguma baronka baha imitwe basi kuno inguvu bashobora gukoresha canke ke strategy bashobora gukoresha kugira nabo babeho nkawe hariho benshi bifuza izo di umuntu wese afise chance yiwe kandi chance yawe itaragera urumva ntibiragira urarindira hama ikagera ya kuno musi indirimbo Alvin kunazisohora novuga nta kwezi guhera ataduhaye igikorwa kandi kimeze fresh bro felicitation brother merci sana ndakugira ikintu nuko mba mbona yuko hari intambwe wamaze kugira merci beaucoup bro giserukira Burundi ubandanye kudusorera ibikorwa bimeze neza twite ikindi gikorwa cawe ryari umunsi muzonterera amahera wayi muguma muvuga ntunda bahi gikorwa yazi kufise ibikorwa kuziko ndazo usanga ufise muri studio ibikorwa byinshi nzowavu abuze video tuvuga ati abantu bashika kuntera video nsore igikorwa nzowavu bakabisa muri murindire tumutenyenye muzora gato rero ndaza gapera naho dukunda kuvuga ngo nturi kuri stage gato oya Jesse shoboye ivyo akapira kamariza oya imugere kuri YouTube wandike minoti mpana wake ndagwanga n'igihumbi ngaho nipatie 1000 hapo basi mimi cyenda yatanga mugabo biharirimba imbere ndagwa demi mwabonye nibanza kuyerekana kugira abone ko nayatanze sina ushaka kuyerekana demi kugira aririmbe kwera kandi sinari kuyamuha ko yantamukunda Ademi yaonda haro mu bugari mu tabasa akira ni kwenda gukunda twendereye harimo ubugari bwa 5 n'inyama ya 1500 donc ratio ça standard ironse merci beaucoup ndashobora kuririmba Kamari Xavier Metache je vais plus te lâcher j'aime quand il roule sans papier personne peut t'empêcher hano ngwino ngiyumudodo ashuhe cyane habe nko mu cyoto arankwega musi yo mukondo arashaya cyane kurusha mu vyondo molo vas-y Paula Muhammad donc il m'envaille non donc murakoze cyane demire yanje ntarahera atapo none kukuri nimvye gato we man nari kuguha igihumbi uririmvye ako kangana uko mugako yanagwa demire wari kucubanda yo anaje kwihanda no sakarasyo ka saa sita kandi merci beaucoup ega ni uko nyene ngutezanya imbere rasta yes of course abakunzi ba Star TV rero ikintu no basaba namavuga ati fasha warafashijwe uri kuramfasha jewe ariko fasha no mu brother indirimbo gumuyiraba ntibisigura yuko indirimbo yiravye rimwe ubu mufashije ahubwo gumuyiraba ari ikintu uri kuramwongerereza muri we na cyane cyane ibikorwa vyiwa bishize ku mubirabe twakunda kubona utuntu ushira kuri kumwe na madame wawe agiye turahagaze ndizosubira kuko niduhagaze ndiko ndipanga komisa ntanguze ibindi bikorwa ya kamera yaramunetse dore kutubwira ko yamenetse yavuye hejuru ya naco ukamera ni bon vuba muzobona ibikorwa tumushigikire rero kugira abandanye gutera imbere iyo ushigikiye umurundi nkanje ndumva ndyohewe tumubanzureke kunshigikira ariko no mu brother bavuga ati fasha warafashije ko yandi ngakora mwafashije umushigikire Alvin umushigikire ibikorwa vyiwe IG muze muramufollowinga muri ibikorwa vyiwe platform ziwe haba kuri Facebook IG YouTube ibintu bigende fresh ikintu saba bakunzi ba Star TV brother kugira dusena basozera ikiganiro kwavuze vyinshi brand ambassador wa Amstel ibintu bimeze fresh tunywa natuguma nibindi vyinshi cyo nguma nkora hama abakunzi ba Star TV mwese ndabashimiye cyane kabisa abansa supportinga bose bon simura ntakundwa na bose kwa mugabo nawe utankunda ndazi akarimo kandi tukarakugezeho kandi warakumvise bende mubandanye mukumviriza hama n'abakunzi banje osini muje muri channel ya Star TV muteze imbere kuko urabona yaragize TV yiwe mugasinzi ko asigaye akorera umuntu canke yikorera utwiyo mugarimba yikorera utwiyo c'est bon courage vraiment ko twese byari meze uko twarakoreye abandi mugabo ubusuka dukora ivyacu bimwe ndaje je moi je te souhaite kabisa kutera imbere hamani bahizagire cyane yego okay imani bahizagire mwese mwako muradukurikirana bavuga ati fasha warafashije dufashe kuko nawe uri ngaho kwera wafashije imani guhezagira aho uri hose na happy entourage ibandanye kubahezagira mu bikorwa byanyu bya misi yose kumenga uciye ukanguka na happy amaso yawe manu menguranya urumogi oya James amaso yabaganwa brother abaganwa ese uraza amaso y'abagwana sasa abayera ino hose kakira wowe rabi no buzibiraso umengo oya
niko yanavyutse kare navyutse ntera za nzanga kanyanga we njya ntuzi n'abagoni cyari cyo genda sha genda Imana ibahezagire cyane rero kandi resa bon ntajya kuri Star TV kugira bandanye kubona ibikorwa ku mwanya dushyize ku kiganiro ucibona notification ariyo kaca ugirane niba mwa abone wa Alvin Smith ashize ku gikorwa uzocubona hariya notification cyo winjira direct hama ibintu bigende fresh ndabakunda cyane Imana ibahezagire bye bye ciao ciao